muri umugambi nta gihangaye ukazova mu rushigikiwe naka bamukuye uzojegera ntihagire umuntu akubwira ngo ni gihangange ngura mwegamiye muzotembana. Jewe rero umuntu yitwa Neva mubona hako ntsindwa ndapfa. Turasambuje imigabo n'imigambi y'abagizi ba nabi mu izina rya Yesu Kristo. Bayuda ntibabutse, Yuda ari umugendanyi wa Yesu, ariko mana nzima nticabuze kwamugura. Naco gituma dusavye amahoro bwa mukuru cacu, naco gituma dusavye uburyarya buranduranwa n'imizi, turasavye abakozi b'intungane, turasavye mana nzima abatoranije. Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne ya YouTube ya ICTV, bashikiriza amakuru agezweho havugwa muri kano kanya. Amakuru yacu araza gushimika ku ngingo nkuru zikurikira. No munsi w'amateka kuri Reveriyano Ndikuriyo, no munsi w'amateka ashobora kuba meza canke akaba mabi umugambwe CNDD FDD kuri no genekerezo rya 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Reveriyano Ndikuriyo yaciye agahigo ko kuba umwe mu banyamabanga ba CNDD FDD abarongoye uwo mugambwe awurongoye ibiringo bigira kabiri. Inyuma yaho ivyo bibaye, Reveriyano Ndikuriyo amaze imisi avugwa ko ahanganye bikomeye na President Ndayishimiye. Bamwe mu bicocoro vyo muri uwo mugambwe ntivyanezerewe n'ivyo genwa rya Reveriyano Ndikuriyo yasubiye gutogwa ngo abe umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe, na cancane ko Reveriyano Ndikuriyo abayoboka President Ndayishimiye ntibamwishimira habe na gatoya, ariko nanone imbonera kure ndetse n'abandi bamushigikiye bita ko bari miragi rya Petero Nkurunziza niwe bakomera amashi, niwe bipfuza ko yorongora n'igihugu c'u Burundi. Ivyo vyose bikaba vyaracanishijemwo bamwe muri abo bategetsi. Inyuma y'uko rero Reveriyano Ndikuriyo asubiye kugenwa ngo arongora uyo mugambwe, hari abatavyishimiye mu mugambwe CNDD FDD. Hagiye gukurikira iki murano makuru muraza kuvyumva, aho bavuga ko Ndikuriyo na Evariste Ndayishimiye hagiye kuboneka ofisi nguvu kurusha ubundi. Ibi vyose biraza kuherera hehe murano makuru muraza kugenda murabikurikira. Murano makuru kandi dufise izindi nkuru zitandukanye tuza kugenda turabashikiriza. Ushobora kuba utarafyonda kuri subscribe ugafyonda ko kugira uko turaja turaronka amakuru ujuronka notification ko dushize ko bishasha. Banywanyi bacu rero, ano makuru yacu reka tubanze tuyatangurire ku bantu bagiye bararongora n'umugambwe CNDD FDD kuva ugitangura, ndetse ukaba waratanguye ari umuhari ugwana. Uwo muhari ukaba waraje gufata igihugu, waraje guhabwa igihugu. Uko rero vyagiye birakurikirana vyose, ndetse n'abagiye bararongora umugambwe CNDD FDD. Reveriyano Ndikuriyo muri abo bose niwe aciye agahigo ko kuba agiye kurongora uwo mugambwe mu biringo bigira bibiri, mu biringo bibiri. Ariko nanone Reveriyano Ndikuriyo akaba yaragiye kunda kumvikana avuga amajambo benshi bavuga bati Reveriyano Ndikuriyo ibintu avuga akura tubura amatwi gatatu izuru ururimi aharuguru ngaha hose yatoboye ngo negative turabisubiramo negative baje turamarwako igihugu cyose twaripanze neza. Reveriyano Ndikuriyo nkuko rero twabibabwiye kandi mwabikurikiye uno munsi wose, inkuru yavuzwe n'ukuntu Reveriyano Ndikuriyo yasubiye gutogwa ngarongora umugambwe CNDD FDD. Niba hari ikintu kigoye mu butegetsi bwa CNDD FDD imigenderanire iba hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'utwara CNDD FDD. Bakiza ku butegetsi mu mwaka wa 2005, imigenderanire ya President Nkurunziza n'umukuru wa CNDD FDD Hussein Rajabu yari idasanzwe. Inyuma y'imyaka ibiri ntibari bagicana uwaka, birangira Hussein Rajabu abogojwe, hanyuma arahagarikwa yinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba muri 2007. Hussein Rajabu yahavuye atoroka ibohero muri ntwarante 2015 arahunga igihugu. Inyuma ya Rajabu haje Jeremy Ngendakumana mu burongozi bwa CNDD FDD, we yaje yitwa ko ari umugenzi wa President Nkurunziza. Nkurunziza nawe mu kumwigira mu kwikingira ngo ivyabaye kuri Rajabu ntibize bigaruke, acashiraho urwego rw'inararibonye mu mugambwe wenyene abari we arurongora. Mu gihe rero amatora ya 2010 yari yegereje, imigenderanire ya President Nkurunziza na Jeremy Ngendakumana yaratosekaye. Jeremy Ngendakumana yarakekwa ko ashaka kwitoza kuba umukuru w'igihugu arangije ikiringo. Jeremy Ngendakumana ntiyongewe ikiringo, aho muri 2015 yahavuye aba mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Araja no mu buhungiro kubera ko nyene abatari bashigikiye ubwo butegetsi bwa Nkurunziza barahigwa buhongo. Mu mwaka wa 2012 Pascal Nyabenda niwe yahawe kurongora CNDD FDD,
niwe ategeze aba mu bagwanyi yashoboye kurongora uwo mugambwe. Uyu kandi yaboneka ko ari we nyene yumvikanye n'umukuru w'igihugu nk'uko Nkurunziza yavyivugiye ku munsi wa nyuma w'imyiyamamazo ya Evariste Ndayishimiye muri Rusama mu mwaka w'ibihumbi 2020. Nkurunziza mu majambo yiwe yavuze ati: "Nduguriye Twamugina mu barongoye CNDD FDD, Pascal Nyabenda niwe atigeze ahemuka. Ndugaye Twamugina." Nyabenda yatwaye imyaka 4 nta nsiguro yigeze itangwa impamvu atagize imyaka 5 canke igituma atongewe ikiringo. Muri 2020 Perezida Nkurunziza yashaka ko Nyabenda ariwe yitoza kuba umukuru w'igihugu, yamara abasirikare baramugumukana bavuga bati nta musivili ashobora gutwara igihugu. Pascal Nyabenda ntiyapfunzwe kandi ntiyahunze, ariko yagiye aramaramazwa ku ntwaro ya Ndayishimiye. Niwe mu CNDD FDD wenyene yitoje umugambwe wiwe ugahabwa itegeko ryo gutora umuseneri mukeba akomeye wa CNDD FDD. Muri 2016 General Major Evariste Ndayishimiye niwe yahawe kurongora CNDD FDD, ariwe abanje kwitwa umunyamabanga mukuru. Muri 2016 nibwo General Major Evariste Ndayishimiye yahawe kurongora CNDD FDD, ariko we abanje kwitwa umunyamabanga mukuru, bisa nk'uko Nkurunziza yatinya ko generale yohabwa kwitwa perezida w'umugambwe. Muri 2020 Ndayishimiye yarakoresheje ingufu zidasanzwe kugira gondoze Nkurunziza ku munota wa nyuma kumwemerera ko yitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ijoro rigeze kure, intwazangabo zahoze zigwana muri CNDD FDD zumvishije Nkurunziza ko zidashobora kwemera kurongorwa n'umusivile nka Pascal Nyabenda. Nzero 2021 Reveriyano Ndikuriyo niwe yahawe kurongora CNDD FDD. Imigenderanire yabe na Perezida Ndayishimiye ntiyigeze ibiyoroshe, ariko kandi ntibigeze bahangana ku mugaragaro. Ndikuriyo arerekana ko afise ingufu zegereza izo kwa Hussein Rajabu imbere yuko ikoraniro kaminuza ritangura mu mwaka uheze. Ndikuriyo yafashwe n'ingwara giturumbuka yahatswe kumuhitana. Impera y'umwaka uheze n'intango y'uno mwaka humvikanye imvugo zisa no guhangana hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Benshi bariko baribaza bica bigenda gute uno munsi Igitega, ari navyo tugira tugaruke ko ndetse n'ivyakurikiye mu nyuma n'ibigiye gukurikiraho hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo hagiye kuboneka umugabo vy'ukuri. Benshi bari barindiriye kumenya ibiza gufatwa canke singingo ziza gufatwa muri CNDD FDD imbere yuko zishigwa habona ikoraniro kaminuza ry'umugambwe rikaba ryabaye no munsi. Ariko rero benshi bakaba bari barindiriye kumenya Reveriyano Ndikuriyo araza kubogozwa, araza gusubirirwa mu mabanga yo kurongora umugambwe canke araza kugumizwaho muri CNDD FDD. Abafata ingingo akaba atari abantu benshi, hari intumbero itangwa n'abagenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD mu mugambwe. Ingingo ntabanduka zikaba zifatwa n'inama y'inararibonye. Iyi nayo ikaba igizwe n'abantu 5 barimwo Perezida Evariste Ndayishimiye, Geras Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka, Reveriyano Ndikuriyo munyamabanga mukuru, Siriake Nshimirimana nicegera c'umunyamabanga mukuru, Zenone Ndaruvukanye ajejwe ikigega ca CNDD FDD. Ako niko kagwi k'abantu 5 kica kagakiza mu mugambwe CNDD FDD, aho rero muri bantu 5 hariho 3 bashigikirana bidasanzwe. Niko vyagenze ngo Geras Ndabirabe agume arongoye inama nshingamateka. Iryo sezerano ryo gushigikirana rikaba ryitezwe kubandanya, ndetse no kuri Reveriyano Ndikuriyo uno munsi hakaba habonetse n'ubundi kudahuriza kukuba Ndikuriyo ashobora kugumizwa mu mugambwe canke aho kugwamwo, ari naco cateye ishavu rikomeye cane. Bamwe bo mu bihangage CNDD FDD batanezerejwe no kuba Ndikuriyo yasubiye kugenwa ngabe umunyamabanga mukuru wo mugambwe. Turaza kubigarukako. Ndikuriyo yemejwe mu kiringo ca kabiri. Ndikuriyo kandi akaba baye umurongozi wa mbere wa CNDD FDD ashoboye kuronka ikiringo ca kabiri ku mutwe w'umugambwe. Ni insinzi ikomeye cyane kuri we kubera agiye kuba uwa mbere atuma umukuru w'igihugu adashobora guhindura utwara CNDD FDD. Niwe rero wa mbere abaye canke ashoboye kubaka rapport de force mu mugambwe. Umukuru w'igihugu akaba ari we ahesha Ndayishimiye, ariko nk'uko akunze kuvyivugira nawe azwi nk'umuntu adaheranwa. Uno munsi hagiye kuboneka umugabo ninde, utari umugabo ninde. Muti rero ivyakurikiye inyuma y'ikoraniro kaminuza rya CNDD FDD nibiki? Nimwe mu nkuru ziri kuvugwa cane, ndetse benshi bavuga bati hagiye kuba ikintu kidasanzwe. Siriake Nshimirimana niwe azobandanya nk'icegera
ca Reveriyano Ndikuriyo kubera ko Ndikuriyo ni wenyene abaye wa mbere ahawe kurongora CNDD-FDD ibiringo bibiri, no kuvuga kuva 2021 gushika 2031, inyuma y'umwaka ahatswe guhitanwa n'ingwara itangaje. Ndikuriyo akaba azanye inguvu zisumbirije gusumvya imbere yiwe izindi ndongozi za CNDD-FDD zaragerageje kwigenza nk'umukuru. Imbere yiwe izindi ndongozi za CNDD-FDD zagerageje kwigenza nk'umukuru ntizerewe kubera ko ivyazishikiye mwarabibonye, benshi baracishije kubuhomba, abandi barapfunzwe bari mwibuye. Ndikuriyo ntatinya kuvuga inyuma y'umukuru w'igihugu, ntatinya kwerekana ko umushikiranganje wa Ndayishimiye ataca amaze ubuho, ntatinya kwerekana ko intwaro yananiwe kwishura ibibazo by'abanyagihugu. Ubu niwe ariko aravugira abanyagihugu bashora ikawa ntibahembwe, bashora ibigori vyabo ntibahembwe, babuzwa gushora ibigori ku badandaza bigenga baja kuri leta nayo ikanka kubagurira. Ndikuriyo akaba afitaniye imigenderanire ikomeye n'abasirikari. Ndikuriyo afise inguvu muri Conseil de Sage. Ndikuriyo niwe agaba imbonera kure. Ndikuriyo afise ubutunzi bwiwe. Ndikuriyo niwe yubaka ivyo na leta idashobora. Ndikuriyo azogarukira hehe? Ndayishimiye agiye kwifata gute? Kino ni kibazo gikomeye cyane, aho bamwe bavuga bati hagiye kuboneka umugabo hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Inama rukomeye y'umugambwe CNDD-FDD yitezwe yabaye kuri uno munsi gusubiriza Reveriyano Ndikuriyo, ariko ikaba yamugumije ko namba Reveriyano Ndikuriyo yongerewe ikindi kiringo cyo gutwara umugambwe, kandi rero biranashoboka ko ashobora no gukora ibindi bidasanzwe, kuko niwe muntu iruhande rwa Sogo, no kuvuga uruhande rwa Petero Nkurunziza rwari rwashigikiye cyane ko azobandanya muri ico kibanza. Uruhande rwa Samuragwa rukaba rero rwamaze kuboneka ko runeshejwe cyane, kandi rweretswe ikintu gikomeye kuri uno munsi. Reveriyano Ndikuriyo iyo ataza kongera gukiringo, ruhande rwa Sogo rwari kuba rutakaje cyane, bikaba vyashobora no gutuma ruzimangana, kubera ko atanguvu bari kuba basigaranye, kuko inguvu z'ugo ruhande ruhanganye, no kuvuga abasamuragwa nabo kwa Sogo, abo kwa Sogo nabo kwa Reveriyano Ndikuriyo, nayo abo kwa Samuragwa nabashigikiye Perezida Ndayishimiye. Iyo rero haza kuba igihushane c'ivyabaye no munsi, uruhande rwo kwa Sogo rwari kuba rutsinzwe bikomeye cyane, kandi rwari kuba rutakaje, byashobora no gutuma ruzimangana, kuko Samuragwa nta mahoro afise umugambwe CNDD-FDD utarongorwa n'uwo yishiriyeho, bavyumva kumwe. Uno munsi rero Perezida Ndayishimiye numwe mu bantu batagiye koroherwa habe na gatoya. Reveriyano Ndikuriyo suwo guta mu ndansa, uyu mugabo arakakaye cyane, kandi kuva kera akiri ku rugamba bivurwa ko yari umuntu akomeye, kandi atari umuntu wo gutwara uko wishakiye, umutegetse ibintu akore ibicanke biriya atavyumva mu mutwe, ntiyashobora kuvyemera. N'umugabo yiyemera kandi ahagarara kuco yavuze ikintu. Rero akaba gisumbya cyane Perezida Ndayishimiye, we ivyo yavuze uyu munsi ejo arabihindura, agafata ingingo uyu munsi ejo ikamunanira gukurikirana canke kwishira mu ngiro, ndetse n'ibindi vyinshi twagiye turakunda kubona. Iyi nama rero niyo imaze kwerekana uruhande rukomeye gusumvya urundi, aho vyabonetse ku ruhande rwa Sogo rukomeye kandi rufise inguvu badashobora kurunyeganyeza. Perezida Ndayishimiye akaba atsinzwe igitsindo c'umutwe, bishobora kuza kuvamwo uguhangana gukomeye na rirya ibihangangiye vyo muri CNDD-FDD cane biri ku ruhande rwa Perezida Ndayishimiye muri kakagwi kita bene Samuragwa. Abo bose ntabwo bashigikiye igenwa rya Reveriyano Ndikuriyo ngo ashobore gusubira kurongora umugambwe CNDD-FDD, ariko nanone bamwe bavuga bati neva yaza kuba azubwenge, ati amaze kubona ko ivyo kurongora igihugu vyamunaniye, ngo yakabaye atanga imihoho, kubera ko ibigiye kumukurikiraho bishobora kuba bibi gusumvya, kandi ngo nta kindi kiringo Perezida Neva amenye ubwenge yo kwiyamamariza, kuko n'ubundi uretse inyungu yikuriramwo kubera kwiba igihugu ndetse n'ibindi, ngo Perezida Ndayishimiye ngo ntaco agiye kumarira abarundi. Abo bagabo ko ari batatu ngo nibo bafise ubuzima bw'igihugu mu maboko yabo, babishatse mu myaka 10 mu Burundi bwo igihugu rurangiranwa, ariko ko batabikora buri umwe wese yironderera inyungu ziwe n'umuryango wiwe, ntaco bazoshobora gufasha igihugu habe na gitoya, ahubwo bazokwama mu guhangana ndetse no mu kuryana nk'uko byatanguye kwibonekeza. Benshi rero bavuga ko Reveriyano Ndikuriyo n'akarwi kiwe baronse insinzi, ariko bamwe batashigikiye igenwa rya Reveriyano Ndikuriyo muri abo ba CNDD-FDD ishavuriraniga, ari navyo benshi bavuga bati ibintu bishobora kuza kuyangara
umwanya n'umwanya. Perezida Ndayishimiye mu gukeza Reveriyano Ndikuriyo yavuze amajambo yashishije kuri X yiwe ati turongeye gukeza umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD n'icegera ciwe kwiteka basubiye gutegwa inyuma yo kwizerwa n'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe. Ico ni ikimenyetso kitabesha c'ubutwari n'ibikorwa vyiza bakorera abagumyabanga n'abarundi muri rusangi komera. Ubwo n'ubutumwa Evariste Ndayishimiye yacishije kuri Twitter yiwe, ariko mu gushikiriza mu gukeza Ndikuriyo ntiyigeze acisha mu kanwa kiwe izina ryiwe nkuko atigera acisha mu kanwa kiwe izina rya Sogo Petero Nkurunziza. Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yashitse ku butegetsi ni gake cane vyamucitse akavuga izina mu kanwa kiwe Petero Nkurunziza, mu gihe Reveriyano Ndikuriyo we yirirwa aramuhayagiza, yirirwa aramuririmba, mbere akanavuga ko azomwubakira istati ifise metero 6, akavuga ko azobandanya mwiragi rya Sogo. Ariko Perezida Ndayishimiye we akaba rwose aterekwa habe na gatoya ivyo kwa Sogo, ari navyo nyine bihurirana ndetse n'ibindi vyinshi cane no kuba ivyo bihanganye vyama mu njyana ndetse no guhangana no kuba badahuza. Banywanyi bacu rero ndabakengurukire cane mwese ko mubandanya kudukurikira umwanya ku mwanya. Turabandanya kubashikiriza amakuru yose avugwa muri CNDD-FDD ko turonka bishasha, muragenda muraronka notification kuba bamaze gufyonda subscribe. Mwese rero ndabakengurukire cane, ibihe vyiza kuri mwese.